turi kumwe n'urwaruka tumenyeshe inkuru nziza abantu bose. Imana ikunda ubukangana kamwemwe. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutumwa bwo kwiza hose inkuru nziza n'akaryo ko gukomeza ishaka n'umutima wo gufasha n'akanyamuneza mu butumwa bwo kugenda kumenyesha inkuru nziza. Intererano ya muntu mu by'ubutunzi ni ikimenyetso cyo kwitanga wenyene. Papa Francisco atubwira ati inkuru nziza ni isoko ry'akanyamuneza y'ukubohoka n'iry'urukiza ku muntu wese. Ekleziya irazirikana iyo ngabirano kandi ikitangana akanyamuneza n'ubudahengeshanya kugira ngo nk'uko byamye mu ntango ibyo twumvise n'ibyo twihweje n'amaso yacu bimenyeshwe bose. Ibya data n'ibya mwana n'ibya mutima mweranda muragahorana inema y'umukama wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana n'ingabirano ya mutima mweranda. Bake mwese nkuko mumvise uno munsi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo kw'isi yose. Turi kumwe n'abakristo bakunzi ba Radio Maria bakurikira iyi nkuka y'imisa, dufatanye nabo n'abandi bakristo kw'isi yose kugira dusenge, kugira dushingire inahe umukama wacu Yesu Kristo, inkuru nziza ishike kw'isi yose. Dusabe. Mukama, ushaka ko eklesia yawe ibere intara zose ikimenyetso cy'urukiza, kugira ngo igikorwa cya Kristo cyo kuturokora kigume kiranguka gushika ku muhero w'isi. Nakabure rero imitima y'abakwemera kugira ngo bategere neza ibanga bahamagariwe ryo gushishikara urukiza rwa bose, maze mu ntara zose zo kw'isi havemwo abashinga umuryango abana bawe kandi bakamuteza imbere. Tubigusabishe Yesu Kristo umukama wacu. Dutekanye imitima kugira ngo twumvirize ijambo ry'Imana. Ekleziya yateguriye kuno munsi duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwiza ku isi yose inkuru nziza ya Yesu Kristo. Mu gisomwa cya mbere umuhanuzi Izaya atubwira ko intara zose zizokwirukira ku musozi w'umukama. Imana yo izotwigisha amayira yayo, natwe dukurikire inzira yaduciriye. Tuvyumvirize. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya. Ngiri jambo ryahishuriwe Izaya mwene Amosi yerekeye intara ya Yuda na Yerusalemu. Mu minsi zose agatumba kubatse k'ingoro y'umukama kazoba ku isonga ry'imisozi gasumbije imitumba yose. Intara zose zizokwirukirayo, abantu isinzi bazohahurira bavuge bati nimuze tugende ku murambi w'umukama, ingo tugende mu ngoro y'Imana ya Yakobo. Imana izotwigisha amayira yayo, natwe dukurikire inzira duciriye. Nkako ibwirizwa bizova muri Siyoni, ijambo ry'umukama naryo riturukiye Yerusalemu. Izoshinga intahe mu makungu, ibe umucamanza w'isinzi ry'abantu. Inkota bazoducuramwo amasuka, amacumu nayo bayacuremwo imihoro. Nta gihugu kizoba kikigera inkota ikindi, kandi nta uzosubira kwimenyereza kurwana. Muryango wa Yakobo, nimuze tugendere mu muco w'umukama. Iri ni ijambo ry'Imana.
mu gisomwa cya kabiri dushikirizwa n'igitabo cy'ubugabo by'abatumwa turumva ingene Yesu yabonekeye abatumwa biwe yongera ababwira ko bazomubera ivyabona ku isi yose izi kagera araheza abemerera kandi kuzobaronsa ubukomezi bwa mutima mweranda n'ubu nyene tuvyumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa aho amariye kubabara Yesu yabonekeye abatumwa biwe abaha ibimenyetso nyinshi zo kubereka ko ari muzima. Yamaze iminsi 40 ababonekera yongera abayagiriza ubwami bw'Imana ngo ahengere bariko barafungura imfungurwa abategeka kuguma i Yerusalemu ngo barorereho wa muhango data yari yabahaye. Ababwira ati Yohani yabatirisha amazi mu minsi iza kuza mwebwe muzobatizwa muri mutima mweranda. Abari bahakoraniye bahava bamubaza bati mbega Mukama ubu ni kugira ngo ubogore ingoma ya Isirayeli? Abishyura ati ibyo kumenya igihe n'isango data yigeneye wenyine ubwiwe si byanyu, mugabo muzoronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira mu kubururukirako. Muzoca muja kumbera ivyabona Yerusalemu no mu Buyudeya bwose no muri Samariya mugarukire y'isi garukira. Iri ni ijambo ry'Imana. mu nkuru nziza yanditswe n'Amatayo mweranda twumva ingene Yesu Kristo yarungitse abigishwa biwe kwigisha inkuru nziza abantu bose, abaha n'ububasha bwo kubatiza ku izina ry'ubutatu bweranda. none ntore z'Imana twese hamwe tuve hasi dusanganire inkuru nziza Yesu Kristo. Abaririmbira Imana tuje imbere uririmbo wo gutera impundu inkuru nziza. Nimuhora n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditse Matayo. Muri vya misi babigishwa 11 bagiye i Galile ku musozi Yesu yari yabagenekereje. Bamubonye baramufukamira, yamara harimwo abagikekereza. Yesu abegereye arababarira ati naronse ubukuru bwose mu ijuru no kwisi. Genda rero mwigishe abantu bose, mubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Mubigishe gukora ibyo nabategetse byose. Nanje ndi kumwe namwe ubutakibabirira gushika ku muhero w'isi. Dushemese Kristo jambo ry'Imana. Bateye mwese turi kumwe n'urwaruka tumenyeshe inkuru nziza abantu bose. Ijambo rya Papa tumvise kuri uyu munsi mpuzamakungu yo kumenyesha inkuru nziza ku isi yose, aho tumva urwaruka
ngaha tubona abatama bacu Padiri Luigi Mariketo kumbure Buyengero, murabubona ngaha ni kwa Buyengero Padiri Mario n'abandi batama kumbure, ariko bashitse ngaha mu Burundi bari bisore bakiri bato, ari urwaruka nyene barashaje gato kigose mugabo gato sibyo, barashishikara kumenyesha inkuru nziza. Twe natwe dufise kandi inzu y'abafaratiri hafi ya katedrale, abafaratiri dufise kuri uno mwaka ni 22 nabo nyene bazogenda sibyo. Hari abarundi bamwe batangiye kumenyesha inkuru nziza, abasacerdoti, ababikira n'abarayike mu bindi bihugu, mu ntara za kure, muri Aziya, muri Amerika, mu Bulaya, eka no ngaha muri Afrika nyene, muri Afrika sibyo. Abarundi bari hariya kuri Chad, mu Cameroon, hirya nino. Rero nagomba gusangira gatonya ijambo rya Papa uyu munsi sibyo, biraturaba twese sibyo, abaronsi batishima, abakristu twese, nanje ndimo sibyo. Igihugu canje ni Mexique, nakiri muto nashitse ngaha mu Burundi, abandanya gushika n'uyu munsi ndashima sibyo, dukengurukire umukama. Ndabasomera rero amajambo amwamwe, ijambo ry'umupapa wacu Francisco. Turi kumwe n'urwaruka tumenyesha inkuru nziza abantu bose. Rwaruka nkunda, ndifuza kuzirikana kumwe namwe ubutumwa Yesu Kristo yarushinze. Mu gushikiriza iri jambo ngiye kuri mwebwe, nitibiye ko rica rishikira abakristu bose muri Eklesia. Ubutumwa burakomeza ukwemera, mu yandi majambo gusangira ukwemera, burakomeza ukwemera canke kumenyesha inkuru nziza. Kandi nivyo, aho tumenyesha ijambo ry'Imana, tumenyesha inkuru nziza, turasangira ukwemera kwacu. Ubutumwa rero burakomeza ukwemera kwacu, ukwemera k'umuntu, ukwemera kw'igihugu, igihugu c'Imana kiri ngaha mu Burundi. Dukeneye rero gusangira ukwemera Eklesia kiri ngaha mu Burundi. Iryo ni ijambo ry'umupapa Mweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri, n'umupapa yakunze urwaruka. Umuntu wese, avuga umupapa wa Francisco, ubuzima n'ubutumwa. Umuntu wese intumwa n'ubutumwa, kandi icyo gituma umuntu aba ku isi. Intumbero y'ubuzima bwacu niyo kwamana akanyamuneza mu byo ushinzwe ngo isi ibe nziza n'urugamba. Nanje iyo niyumviriye ubuto bwanje, ndibuka ukwisigira gukomeye nari mfise mu kazoza keza. Umwe wese ahamagariwe kwiyumvira kuri iri jambo, ndi ntumwa kuri iyi si, kandi nico mbereyeho. Tumenyesha Yesu Kristo, tubamenyesha Yesu Kristo. Yesu Kristo yapfuye hanyuma akazuka ku bwacu, aritanga ngo tugire umwidegemvyo, ngo dushobore kurondera kumenya no kumenyesha intumbero y'ubuzima kandi yuzuye. Rwaruka nkunda, nimuterwe ubwoba na Yesu Kristo be n'Eklesia yiwe. Niho hari itunga ntangere riha ubuzima akanyamuneza.
narabonye amagorwa menshi, abavuganye benshi bateye agahinda kubera ubukene barimo, ariko kubaho yishimiye Yesu Kristo amagorwa amutuma agira umutima w'urukundo. Abagabo n'abagore benshi hamwe n'urwaruka baritanga batisiganya gushika mbere nako baheba ubuzima bwabo kubera urukundo bafitiye inkuru nziza ya Yesu Kristo ngo bafashe bene wabo. Bukwita hose ukwemera gushika ku mpera y'isi mu bantu bose. Kubera ibatisimu twese dufite ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza abantu bose. Igishasha urwaruka ruzana gica kiba ugushikira be n'umwisero kuri ubu wese ari hafi y'intumbero y'ubuzima. Mu kubana bafite imyaka itandukanye mu buzima, ubutumwa bwa Ekleziya nibwo buhuza intaruka zitandukanye, ibyo bigatuma ukwemera Imana n'urukundo dufitiye bene wacu biba iremezo ry'ubumwe bushemeye. Uko guhanahana ukwemera ari nawo mutima w'ubutumwa bw'Ekleziya bushobora kubera abakundana, ari naho kanyamuneza hamwe n'igishika byerekana intumbero nyayo y'ubuzima bwuzuye. Ugukwita hose ukwemera biciye mu gukwega abantu bisaba imitima yugurutse kandi yaguwe n'urukundo. Urukundo ntirugira imbibe, urukundo rufise ubukomezi nk'urufu. Ijambo dusoma mu gitabo cy'ururirimbo rw'Agakura ikigabane 8 ku karongo ka 6. Urukundo rufise ubukomezi nk'urufu, rurakomeye nk'urufu. Muri Yesu Kristo nyene urukundo rufise ubukomezi kuruta urufu. Urukundo narwo rukabura imigenderanire y'abantu gushika intahe no kumenyesha inkuru nziza. Rurabyura kandi umutima ubusabikanya n'abatarakira ukwemera. Kuba ku ipasika ya Yesu, abatumwa biwe barungitsweko nk'abamisiyonari bazi neza ko umukama bari kumwe. Ibyo nibyo twita ukumenyesha inkuru nziza mu makungu, mission agente, ukumenyesha inkuru nziza mu makungu. Ku mpera y'isi naho umuntu adahabwa agaciro akeneye kumenyeshwa Yesu Kristo, arangwa ukutitaho ukwemera, kandi aho hari urwaruka rw'ibyerekeye ubuzima bwuzuye bukomoka ku Mana. Ubukene bwose by'umubiri n'iby'umutima ikumirana ryose hagati mu bavukanye. Ibyo byose ni ingaruka mbi ivuye mu kwanka kwakira Imana n'urukundo rwayo. Ubukene bwose n'ubworo inkurikizi rero yo kwanka kwakira Imana n'urukundo rwayo. Rwaruka nkunda, muri kino gihe ako twita ku mpera y'isi, kuri mwebwe n'ibisanzwe, ego nta mbibe umengo dufite kubera telefone ya Android, internet. Umuntu yoshobora kuganira ubunyene ngaho mu misa n'umuntu hari muri Australia cyangwa muri Canada cyangwa mu Bushinwa, mu Buhindi, hose birashoboka. Nta mbibe rero kumenyesha inkuru nziza uno munsi sibyo biroroshe gose, sibyo mu gukoresha
uburyo bwa none. Ukumenyesha inkuru nziza gushika ku mpera y'isi bisaba kwitanga mu muhamagaro twahawe n'uwagushitse kuri iyi si. Novuga ko urwaruka rushaka gukurikira Yesu Kristo ihimbaye ari ukurondera kumenya mbe nukwakira umuhamagaro wiwe, gushingira intahe urukundo. Ndakenguruka cyane kubera ibyo byose biboneka muri Eklesiya bifasha guhwana na Yesu Kristo muzima muri Eklesiya yiwe. Amaparuwase, amashyirahamwe, imyigwi y'ubutumwa bw'Eklesiya, imibano, imihari, imibano y'abahebeye Imana, imirimo itandukanye y'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Ariko kuri bamwe birashobora kubafasha gufata ingingo yo kwitanga rwose mwebwe nyene nk'abamisiyonari. Abo basore dufise ibyo n'abakobwa mu miryango itandukanye y'abahebeye Imana, abasacerdoti, abamisiyonari. Sugutanga umwanya gusa, turakorana n'abandi ku iparuwasi mu bana muto mu mihari, mu mirwi y'ubutumwa, mu iki. Abo bantu ibyo bahebeye Imana, abo basore ibyo, abo bakobwa ibyo, bamwe bakeneye kwitanga bose, ubuzima bwabo bwose, bahere ibindi byose. Ni ubutumire umupapa wacu abatumira kugira nabo nyene naho wamaze kuiga mu kaminuza ibyo nawe nyene umukama aguhamagara, genda ureke ibindi, genda kumenyesha inkuru nziza abandi bose. Amwa umupapa wacu avuga ibijanye OPM mu Gifaransa, ibikorwa bya papa. Ibi bikorwa bya papa mu rwaruka rw'isi yose, imikangara y'Imana, igikorwa ca Petero Mweranda kugira dufashe abaseminari cyane babandanye ibyigwa byabo. Ibyo no gutuma kandi abasacerdoti mu bindi bihugu, abasacerdoti ibyo Union Pontificale du Clergé canke none ataba kandi ibisabisho hamwe n'imfashanyo. Ibyo bikorwa bya papa ibyo birafasha umupapa wacu neza cyane gose, ibyo mu bisabisho no mu mfashanyo nyine. Abana bacu ngaha mu Burundi imikangara y'Imana yakomeye, ibyo iyo bakora mu kwezi kwa mbere amafaranga mwebwe mutanga kugira mufashe umupapa wacu ukumenyesha inkuru nziza mu ntara z'abapagani, z'abashenzi, abataramenya Yesu menshi. Ibyo ari abana b'Abarundi rero, abakongomani, abamesikano, abadagi, abazungu, ababiki, bose rero amunika udufaranga hari amafaranga menshi, n'umupapa wacu aradufashe ngaha mu Burundi. Ibyo mu bisanzwe diocese imwe yo ifite imigambi nk'icumi mwaka umupapa wacu adufasha muri Eklesiya. Rero mufashanya ibyo abana baciye ku bikorwa bya papa baramufasha, umupapa wacu aradufasha natwe kubaka itwa amashule, kugira biblioteka, kugura ibitabo by'abana n'ibindi imigambi itandukanye. Nuno munsi rero umunsi yo gutanga atererano gashikanwa kugira dufashe umupapa. Ibyo kandi nivyo nanje nari ku paruwasi Bugwana mu ntara ya Kirundo. Umupapa wacu uyu yadufashije kabiri mu kubaka isengero paruwasi
iyindi sengero ku ishure kuri diyoseze ya Muyinga nyene n'imigambi myinshi cyane rwose urutonde ni rurerure none nivyo nyene ivyo mutanga ibyo ari biro national ngaha mu Bujumbura abajeyo rero ibyo barungika ayo mafaranga byose kwari ibitoke kwari inuma kwari inkokokazi ibyo binjira byose nyene bishika ku mupapa wacu ndabasomera ndabandanya mupapa Francisco avuga nuko rero nta muntu n'umwe ari mukene babarira ngasubira kandi nta muntu n'umwe ari mukene ushikaho yobura icyo yunganira abandi turi kumwe bagenzi nivyo n'akanyoma ni by'ukuri nta muntu n'umwe ari mukene gushikaho yobura icyo yunganira abandi n'umworo wanyuma nyene afise akantu ko gusangira n'abandi igihambaye no kwitanga uko ari ndakunda gusubira mu ijambo nashikirije urwaruka rwo mu gihugu ca Chili mvuga nti ntiwigere wiyumvira ko ataco ufise cyo fasha abandi canke ko ata muntu n'umwe yoba agukeneye menya ko abantu benshi bagukeneye umwe wese muri mwebwe nabimenye umutirikanye wiwe agire ati abantu benshi barankeneye simvuga abasore abapasiri ababikira batogenda hanze n'ubunyene abantu benshi baragukeneye ngaha nyene kuri quartier baragukeneye ntidoshobora kumara nk'uku akanyamuneza kamenyo gusa dufise bene wacu abapfukanye mu mihana hirya nino baragwaye bari mu magogwa tubise mu gisoma ca mbere kandi n'umunsi urwaruka nkunda muri uku kwezi kw'icumi turimwo twahariwe ubutumwa bwo gukwita hose inkuru nziza harategekanijwe inama y'umuryango yabahariwe n'akaryo kandi ko kwitanga ngo mube abashikiriza inkuru nziza kubwa Yesu Kristo n'ubutumwa bwiwe gushika ku mpera y'isi twihetse kuri Bikira Mariya umwamikazi w'abatumwa aberanda Francisco Xaveri n'umuvunyi wacu w'abaseveriyani ashima cyane umupapa yabibuze Francisco Xaveri na Teresia w'umwana Yezu muramuzi Teresia ibyo n'umuvunyi y'ubutumwa ibyo muri Ecclesia yose kumwe na Francisco Xaveri yagiye mu Buhindi mu Bushinwa mu Bujapani mu bihugu byinshi no muri Afurika Mozambique iyo mu bihugu byinshi ego n'akarorero kaba missionari na Teresia mweranda nyine w'umwana Yezu naho yagumye mu nzu y'ababikira mukibikira hariya mu Faransa ubuzima bwiwe bwose yitaba Imana akiri kare yari afite imyaka 24 gusa mu gusenga na cyane cyane mu kuranguka mu gukora ibikorwa bito bya misi yose guteka imfungurwa koza amasahani kugira isuku imuhira gusenga ibikorwa byacu bya misi yose mu gukora ibyo bikorwa Teresia wakana Yezu yatubereye umuvunyi w'abamisiyonari ku isi yose namwe rero
mwebwe babyeyi, mwebwe bakenyezi, mu kurangura, mu gukora ibikorwa bito bito bisanzwe vya misi yose, mushobora gufasha kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose, mutange gusa ivyo bikorwa sivyo biduge kw'Imana nk'ibisabisho. Hamwe ego avuga duciye rero ku Bikira Mariya mu mwamikazi w'abatumwa Beranda Francisco Saveri na Teresia w'umwana Yesu, hamwe n'umuhimbazwa Paulo Mana, nibadusabire twese bongere baruherekeze imisi yose. Bigiriwe i Vatikano igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2018 kuri uyu munsi, ku munsi mukuru wa Pentekosti Papa Francisco. Umuhimbazwa Paulo Mana, murakumva? Paulo Mana yari umupatiri korera muri diocese abe, kumwe no watanguje umuryango w'abasabeliana Guido Maria Conforti, ibyo nibo babiri batanguye igikorwa ca papa cyo gutumira abasacerdoti bagende mu bindi bihugu kumenyesha inkuru nziza. Dusabe rero abo Beranda na Bikira Mariya badufashe kugira ngo twese abakristu tumenyeshe inkuru nziza.